Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, turabaha ikaze tubipfuriza amahoro y'Imana no kororanirwa mu banyu no mu vyanyu. Ikiganiro uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe, tugire dukorane n'abari mu mugwi w'ubutumwa bwa Wigore. Ubutumwa busanzwe buranguka mu gihugu cyose, mbere kumbure no hanze y'igihugu baraza kumbure kubidushikirako. Ni ikiganiro kidasanzwe rero, aho dushaka kubandanya duhana iteka, mbere tukaza kumva n'ubwo butumwa ubwo ari bwo ingene babukora naho babukorera. None reka tubanze tubahe ikaze bakunzi ba Axia Vibes TV, tubahe ikaze kugira ngo mukurikirane bino biganiro. Ntimuze kwibagira gufyonda kuri sabone na like kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bibashikira uko tuzoba turiko turabibategurira, kandi tubategurira ku iteka ryanyu, ku iteka rya twese, kugira ngo tubandanye duhana iteka muri ubwo buryo. None reka ntarandiriye mbanze nakire abatumire bacu b'uyu munsi, mere mu buryo bwanje mutwidondore hanyuma duze tuganire. Gambere ndaramukije abantu bose bako batukurikirana. Izina ni Festus Iteriteka, abasanzwe ndangura ubutumwa muri uwo mugwi wa Wigore. Murakoze Festus Iteriteka. Ku ruhande turi kumwe n'uwundi muvukanye nawe nyine atwidondora. Ego, murakoze kuduha ikaze. Nanje nitwa Ange Munezero, abasanzwe ndangurira ubutumwe muri uyu mugwi wa Wigore. Murakoze cyane Festus hamwe na Ange. Turiko turumva Wigore, hari abashobora kuba batazi Wigore. Mbega two kumva gute uwo mugwi w'ubutumwa, bisigura iki, cyumviro cavuye he? Ugambe na mbere uyu mugwi Wigore ni umugwi usanzwe uri umugwi ujamwo abakristo, urukimo abakristo, watanguye mu 1994 aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Musanzwe muzi yuko muri ico gihe aha mu Burundi twari mu bihe bitoroshe vy'intambara, aho wasanga mu gihugu cyacu hariho ibintu vy'ibibazo bitandukanye, amakatier atamahoro yarangwa mu gihugu cyacu. Rero muri ico gihe hari ku ishure gisumbuye gitiriwe Ikiyaga Tanganyika, lycée direct Tanganyika, abadahazi ni mu gisagara ca Bujumbura, ngaho mu Buyenzi, muri Paroisse Saint Augustin. Niho hariho umwigisha yigisha ijambo ry'Imana, religion, yari umusaseredoti, yitwa Patiri Bachetwa Xavier, yari mu muryango w'abamariste. Ico gihe abamariste baba ngaho muri Saint Michel, gusa ubu ntibakiri ngaho mu Burundi, barasubiye bagenda kurangura ubundi butumwa ahandi. Rero ico gihe yegeranije abanyeshure bose bo kuri iryo shure, abashira mu mugwi ashaka kubagirira kubafasha kugira ngo bagire recollection. Niko iyo recollection yamara imisi 3. Umunsi wa nyuma rero araheza arabegeranya, abashira mu mugwi w'abantu batandatu. Atangura kubabaza ati, mbega muri iyo migwi y'abantu batandatu ndashaka ko mwisho kino kibazo, mwokora iki kugira ngo mwigishe abantu urukundo rwa Kristo? Ico gihe rero abanyeshuri bari mu migwi y'abantu batandatu baca bagerageza guhanahana inyishu, bishura ico kibazo umusaseredoti w'umukama yababajije. Niho rero muri iyo migwi bamwe bagenda batanga inyishu, acabona ku mugwi umwe w'abantu batandatu rero bo rero mu kwishura baraheza bavuga bati, mu kugira ngo tumenyeshe Kristo mu bantu, twifuza yuko twokunda abantu bakeneye urukundo rwacu batagikundwa. Uwo musaseredoti yumvise iyo nyishu, atangura araryoherwa n'iyo nyishu bwa mbere na mbere. Atangura kuba bati, none mushaka gukunda abo bantu gute? Vyogenda gute? Abo bantu nabo abanyeshure baravuga, twebwe iwacu twabonye yuko mu gukunda abo bantu torangwa rya jambo bati, icyo cyose mwagire umwe muri abato batumo tuvukana ni je mwakigiriwe. Cyangwa ko ari ya Matayo kiganza 25
akarongo ka 31 gushika akarongo ka 40. Umusaseredoti w'umukama amaze kumva rero iyo nyinshi batanze n'ukungene bumva yuko botumbereza urwo rukundo rwabo, yaciye abahezagira genda mutangure. Ubutumwa bwa buratanguye, umugwi utangura uwo munsi nyene, kuko uwo munsi nyene ivyo bari begeranije ngo basangira baci babishira hamwe, baheza bagenda kuraba abavukanyi bari bagwaye bari mu bitaro byitiriwe umugano Karoli Prince Richard Charles. Ubutumwa bwa butanguye ngaho hari mu gihumbi kimwe n'amajana 1994 itariki 24 z'ukwezi kw'icenda. Cyawumva yuko muri no mwaka itariki 24 tuzoba turahimbaza isabukuru y'imyaka 30 umugwi wacu utanguriye ubutumwa kuri ngaha nuvuga ati mu Burundi be no kwisi yose. Kuko uwo mugwi wagiye urakura uva kuri iryo shure rimwe kubera akariro ka mutima mweranda, utanguja kuri iri shure ubundi umwana agiye kuri iri shure turija kujako gushika kuno munsi diocese nkuru ya Bujumbura uyo muguriyo mbe no mu yandi ma diocese atandukanye waramaze gukwiragira hose mu majambo avunaguye. Nubaze yuko umugwa w'Igor ari uko watanguye. Ego murakoze cyane muvukanyi Festus. Turumvise ingene umugwa watanguye. Akabazo tugatumbereze kwa Ange, mbega igihe umariye kwinjira muri uwo mugwi tumvise muri ko murahimbaza isabukuru y'imyaka 30, kuva ico gihe wowe wibuka byagenze gute, wawumenye gute, winjiye muri wigore gute? Ego murakoze kunkiza kanya. Igihe ninjira mu mugwi wa wigore hari muri 2009 niga lycée Mwaro, ni muri diocese ya Gitega, niho ninjira mu mugwi wa wigore. Ico gihe umugwi ni wari bwakomere cyane muri diocese ya Gitega. Twakora turi abanyeshuri, twatanguye turi abanyeshuri 4 muri uwo mugwi wa wigore, ariko twaragiye turiyongera turashika ku gitigiri ca 12. Tuca tubandanya dukora turi abo 12, ariko kubera intambamyi izina ziriya uwo mugwi wa wigore baratugwanya cyane, ntibatwemerera gukora twidegembya, ariko mu nyuma byaragiye biragabanuka buke buke turakora twidegembya. Ushika uyu munsi rero nuvuga nti umugwi wa wigore ndawukunda cyane, uretse ko ndawuvamwo ibyiza byinshi kandi ufise akamaro kanini cyane muri eklezia yacu. Murakoze cyane ati uwo mugwi ufise akamaro kanini muri eklezia yacu. Ikibazo cha tugifatira ngaho nyene, none gushika no munsi ubutumwa burangurwa muri uwo mugwi wa wigore n'ubuhe? Dusubire kwa Festus. Ego murakoze cyane gose. Ubwa mbere namwe mucyo mwumva yuko ubutumwa bwacu bushingiye kuri iryo jambo nuvuga umutima mwiranda yamurikiye abanyeshure umunsi mu gutangura. Ico cyose mwagiriye umumwe muri abo bato ni je mwakigiriye. Ubutumwa bwacu rero mu mugwacu ni kwambika iteka abo bose litakibariko. Muca muvuga mbere hari igihe umuntu atagira iteka bivanye n'abantu babana cyane bivanye n'ubuzima abayemwo. Rero ubwa mbere na mbere rero iryo teka rero ni iteka mukama twambika tukaritumbereza cyane cyane kuboro. Abona muca muvumva yuko hari ubworo bw'umutima n'ubworo bw'umubiri, kandi burya rero ubworo bw'umutima nibwo bukomeye cyane kandi buhambaye gusumba ubworo mbere bw'umubiri. Ubutumwa bwacu rero bushingiye kuri ico gikorwa mu kwitwararika abagwaye, abarushe, abaremerewe, haba ku mutima haba ku mubiri. Ku vy'umutima tuca tuvuga ku vy'umutima ho tumumva yuko umutima uvugwa na Kristo na cyane cyane. Muga ku vy'umubiri naho nyene naho nyene bivugwa na Kristo, mugabo kandi ari gihe Kristo aca kubaganga ugasanga n'abantu bagwaye, abantu bamerewe nabi, bafise ibibazo. Twebwe rero ubutumwa bwacu naho tuburangurira mu bitaro, mu maprison, aho hose hari umuntu atagira iteka, cyangwa aho hose hari umuntu yahebwe, ababaye, akeneye umuntu amuduza ku mutima no ku mubiri, aho hose iyo tuhamenye turahashika kugira ngo turangure ico Kristo dushakako kuri abavukanye. Urakoze cyane. Uravuze uti aho hose hari umuntu atagira iteka. Turi Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe. Mbega wavuze ibijanye n'uwo muntu agowe ku mutima, n'uwo muntu agowe ku mubiri, ngo urashira muri ikintu ca Yezu. None mushikiriza abo bantu Yezu gute?
ingene dushikiza Yezu abo bantu, ubwa mbere na mbere kampere ku bantu navuga ati barushe ku mutima ko ni bari mu mico ibintu bivuze. Ubwa mbere na mbere hariho nk'abantu tusanga mbere bamerewe neza, bafise ubuzima buryoshe, bakeye mu maso, kandi ugasanga bafise mbere n'ibihinda, bafise ubuzima ntaco babuze, muga mu mutima wabo buzuye akabonge. Kumbure ivyo babayemwo, ivyo baciyemwo, kumbure ibikomere batewe n'abandi, canke akaronda ko mu miryango, n'ibindi vyinshi bituma umuntu atosekara mu mutima, uwo muntu umengo ni umuntu wijunja n'ijambo, umuntu muzima, kumbe muri we iteka ryaragiye, kuko nta kanyamuneza gifise mu mutima wiwe. Mu gihe atakanyamuneza afise mu mutima wiwe, cyo ngo nta teka afise, kuko ahari iteka harangwa akanyamuneza. Rero muri abo bantu rero barakeneye Kristo, uko kubashikiza Kristo kwindi ni kubumvisha yuko Imana ikibakunda, ni kubumvisha ko Kristo ari muzima mu buzima bwabo. Nico bwo butumwa bwacu hanini yagotse, kuko nuvuga ati mu butumwa bwacu bwa wigora, ata Kristo nta wigora, ata Kristo nta wigora. Kandi mu byo tutwara byose ko bavukanye, hatarimwo Kristo ivyo dutwara byose nubusa. Ko nk'uyo muntu afise byose, nike kindi kintu wo muhereza uretse Kristo, kuko ibindi byose arabifise. Mu gucuma icyo akeneye muri ako kanya nuwo Kristo amuheza kukanyamuneza, nuwo Kristo amukiza ivyo bikomere, ivyo bubabare, ako gahinda, ako kabonge kabuze iryo teka yobwirizwa kugira mu mutima wiwe. Nuko kuntu tumushikira rero ni kumwereka iyo Mana, kumutumirira, kuhangamira nubwo ati kwerekeza amaso kuri iyo Mana itanga ubuzima, ihindura ibintu. Urakoze cyane. Ndumva no gukiramo, kuko numva mpimbawe gose n'ingene uri kuratuganirira n'ivyo mu by'ukuri ingene ubutumwa bwanyu bushinze. Ariko nari numva Ange nawe yogira icyo atubwiye ko kuri ico. Mbega ukeneye Kristo, ukeneye guhabwa iteka mugabo afise ivyabuze, atakintu na kimwe afise, atakuntu bigenda. Mbega Ange, uyo muri umushikira gute? Bigenda gute? Biraborohera? Ego cyane, biratworohera ukungene tumushikira, kuko turi mu ngaha mu mugwi wa wigore, muga tuba ahatandukanye, tuba mu makaritiye atandukanye, turayaga n'abagenzi, turayaga n'inshuti, turayaga n'ababanyi. Muri ico gihe mu biganiro tugenda turagiriranira nabo, uretse ko muri uyu mugwi wa wigore dufise n'abanyeshuri benshi, turabanyeshuri benshi, turayaga n'abanyeshuri batandukanye. Urashobora kuba uri umunyeshuri cyangwa ndashobora kuba ndi umunyeshuri, ndafise byose, muhira barampa byose, ariko ndakenya akanyamuneza. Rero kugira uwo muntu ndamushikire, bivana n'ibiganiro tuba twagiriraniye, canke n'abagenzi banje baba bagiriraniye, baraheza bakavuga ati turafise umuvukanye aha kanaka arafise ikibazo kimeze uku n'uku n'uku. Muri ico gihe turaheza tukamushikira, canke tukamusabira, tukamwereka yuko atahandi hava akanyamuneza atari kuri Kristo, atahandi hava amahoro atari kuri Kristo. Muri make umuvukanyi yabivuze, umugwi wacu wa wigore niko kazi novuga ufita, atari gushikiriza abantu Kristo kuri abo bose barushe ku mutima no ku mubiri, mu kurangura rya jambo Yezu yavuga ngo naragwaye ntimwandaba, nari kavantara ntimwampindaro, nagenda gusa ntimwangaburira. Nukuvuga abantu bose batagira ivyo bambara, batagira ivyo bafungura, batagira epfo canke na ruguru, mu Kirundi niko bahora babivuga. Sinovuga ngo biratugora cane kugira tubashikire, biratworohera nubwo intambamyi zigenda zitabura mu riki na kiriya. Uravuze uti urande runini mugizwe n'abanyeshure, turavye ubuzima bw'abanyeshuri ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke n'ahandi mu gihugu, nabo uwo mengo nabo barakeneye ahubwo uwo basahiriza. Mbega muhuye n'uwo muntu ashonje, mugahura n'uwo muntu abuze ico yambara, mubigenza gute? Ego, murakoze. Nukuvuga ngo abanyeshuri womenga ngo turarondera ibidusahiriza, ariko ku munyeshuri yamaze gutahura Kristo, muri we nta bukeneye igeragira na gatoya, kuko ikintu cyose akeneye turafukama imbere ya Kristo Yezu, cyose aba yakiduhaye. Muri bike byacu
turashobora gufasha baboro tugire Kristo. naganze Kristo. Festus, ikibazo nico nyene, muvuze ubuzima bw'abanyeshuri tukumva ko ubwo butumwa bwatanguriye mu banyeshuri kama no munsi uriko urabandanya ku ruhande runini mu banyeshuri aba muri secondaire cyangwa muri kaminuza, ariko tukabona nabo banyeshuri ubwabo ukamengo ahubwo uwo bafise cyabasahiriza ahubwo yari kubafasha, mureza mugashobora gufasha abandi gute? ubwambe na mbere cyo umugani abarundi bayamaze ati ngo duke dukehanira abankana. Cyamumva ko muri tufatiye kuri uwo mugani, burya ahari urukundo hari vyose. Nivyo mu banyeshure, mbona abanyeshure nta kazi bafise, ntaco bakora, usanga mbere abenshi mbere turi no mu miryango iciriritse, tugati ngo turasaba n'abavyeyi bacu ngo baduhereze, usanga mugabo ikintu gihambaye nuko dutunga urwo rukundo, dufise urwo rukundo. Kuko muri abo boro bacu, muri abo twegera, ikintu ca mbere tumva tubashira sabwa y'amafaranga, sizo mpunzu, kuko ivyo tufata yuko ni inyongera, ahubwo ikintu gikenewe ni rya jambo. Ibisigaye navyo umukama babona yuko abo bantu bari tugiye kuraba barikeneye, ko kameme hari ikintu gitwengeje. Urashobora kubona nk'umuntu ndabiraba, hari umukama duheze ingabirano naje iturengeye, ukagenda kuraba nk'umuntu amaze nk'imisi 3 ashonje atafungura, ngo ngiye kumwiga ibyakisa atari kigorwa mu mushini. Jari gema nimvuru nubwo bwenge dukoresha kasiga mugabo niho cyambonera rero ubasha bw'Imana. Ahari urukundo bituma uhaguruka nubwo atacubufise, uko guhaguruka nyene Imana yo yibone byawo bindi umujya muntu ugiye kuraba akeneye, acamenya inzira girana abyisha. Hari igihe usanga nk'abanyeshuri umuvyeyi yamuhaye nk'amajana 2 mu kibondo, waza gwenda kuyagiga gatumbura muri pose nk'akarorero nk'abanyeshuri, ugasanga iyo amajana 2 yacyabika, kandi ugasanga rero wa mugwaye tugiye kuraba yarakine nk'agasabuni ka desi, yarakakine mwe vyihutirwa, so ugasanga ni igihumbi umugwaye tugiye kuraba akene pasta muri igihumbi. Ega hari usanga n'abagwayi batakeneye ibintu birebire, abo boro batakeneye ibintu birebire, mugabo bakeneye n'umuntu yoza kubaraba. Uko kuntu uje kubaraba rero ugasanga rero Yezu yamaze no gutegura n'ibindi bintu havagirana akenera. Rero n'ivyama vyoroshe nibuka rero kandi ikintu kigeze kuba muri Prince Leja n'ubutumwa bwacu nungane muvukanyi wacu Ange, hari igihe utubona aho nyibigorana, hari igihe utukora gatoce. Nibuka ibintu byatubayeko mu bitaro ntavuze, umunsi umwe twagikura umuntu agwaye, tugiye kumuraba turamwegera, mbere tuba tuhamagara yari umugabo, yari tuba tuhamagawe n'umugore wiwe, ati burya umuntu nukuri yuzuye agahinda nta kanyamuneza, kandi abona yuko iteka ryamuvuyeko, nyaragasa muze mumufashe. Turaza tugiye kumufasha, turamubwira abo turi nico tugume tumugire tumufashe, mugabo kubera ubutoga amavutoroshe byanse kumwina twakira. Kuko hari abantu babone ko iteka ryabavuyeko bagashika no ku rugero ko kwihebura, hahandi babona yuko atakibatabara kigihari, babone ko byose byaraheze byararangiye. Ivyo je no bishira nko mu ntambanyi tugira, kuko ari gihe dusho kwakira umuntu tugenda ku umuntu bwabikanga ariko agirane atwakira bivanye no kungena umutima wiwe wamaze guhongatara akihebura, kandi akihebura utakivayo. Ivyo hari gihe bishika, mugabe nabo bantu ndabahanura yuko nuko ntibakihebure, turafise Imana iza kudutabara. Amen. Turafise Imana iza kudutabara, aho harakomeye gose. Mbega ko mbona mu bimenyetso vyanyu umenga harimwo migishusho canke igisa n'umushaha wa Yezu, ne muri abakunzi b'umushaha wa Yezu? Neza cyane, ega kigiza ko abakunzi b'umushaha wa Yezu. Mugabo iki kimenyetso cyacu nuvuga ngaho murabona ko ari yo umutima. Uyu mutima rero utugaragaza umutima w'urukundo, ugaragaza umutima w'urukundo. Muri uwo mutima rero kandi hagati na hagati hacava imishwarara ikwira kino kimenyetso cyose, bisigura uwo mutima w'urukundo utegereza kukwiragiza gushika mu kumbibe zisi. Nico bisigura kumbibe zisi muramaze kuhagera none canke niyo nzira.
mwavuze yuko umugwi w'igore watanguriye ngaho i Bujumbura ku ishure ryitiriwe ikiyaga kinini nako ikiyaga Tanganyika. Mbega uno munsi twumvise Ange yuko yinjiye muri w'igore ari Igitega. Uno munsi w'igore igeze hehe? Ni ukuvuga w'igore kuno munsi iguma ikura nuvuga ati iramaze gukwira mu madiyosisi atari make ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nubwo hariho n'ayandi n'ubutumwa tugerageza kugira ngo akwiragire, kandi bamaze no gushika hanze z'igihugu hamwe kuko ahantu hose ari mu w'igore icyahamagari ni kwatsa uwo muriro w'urukundo, kuko kanatsinda Kristo yadutumiriye yuko umuriro w'urukundo utabwirizwa kuzima, ubwirizwa kwama waka, kandi waka ahantu hose mukwiragire gushika ku mbibe z'isi. Nubwo butumwa novuga ati tuko turajamwo kwisi, haba mu Burundi tukwire hose, haba kwisi yose mbe tukwire hose, ngo urukundo rumenyekane hose, hako rakwiye kumenyekana hose. Murakoze cyane bakunzi ba Agia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje. Muriko muravyumva turi mu kiganiro turiko turagiranira n'abari mu mugwi wa w'igore, kandi bariko baradushingira intahe yuko ikibaraje ishinga ari uko uwo muriro w'urukundo wokwira hose. Namwe ntimuhengeshanye kugira sabone hamwe no gupartaja abandi kuri izi nyigisho kugira ngo uwo muriro w'urukundo tuwukwize hose. Tugume kwa Festus, uvuze yuko umuriro w'urukundo mushaka kuwukwiza hose kandi uti n'ahandi uramaze kuhaba. Mbega hari ibindi bihugu uwo mugwi wa w'igore boba bamaze guhura bagahura nk'umugwi, kiretse ko aho umukristo ari hose ategezwa kugira urwo rukundo, hama wakuriye muri w'igore wewe urumva abifise ko novuga nk'itegeko ku rugezo rudasanzwe, ariko hari aho baba bamaze guhura nk'uko mwebwe muhura bagakora ubutumwa ari umugwi wa 2 3 4 5 cyangwa barenga. Ego nukuvuga ivyo biramaze kuba, kuko nababwiye yuko umugore hari hose abwiza kwatsa umutima uwo muri w'urukundo. Rero hari nk'abavukanye usanga baragiye hanze y'igihugu, ugasanga bahuriye mu bihugu bitandukanye, aho sino bidoda ngo ntabimane n'ivyinshi mugabo bagaca baronderana kumwe nabo, maze bakabandanya ubwo butumwa iyo bari hose. Mushase kutangura icese nk'umugwi mu kindi gihugu ngo ube officiel mu macane gose, sanze muri ziko bitoroshe, hariho impusha zibisarirwa kugira ngo umugwi uve mu gihugu ugenda mu kindi, nije kandi turi mu ntambwe kubishikako. Mugaba abagore iyo bari hose barahurira hamwe bakabandanya kakaranga biyemeza kuva bakiringa mu Burundi. Duherahereze kwa Ange. Mbega Ange, hari ntahe ufise mu butumwa umaze kurangura muri w'igore n'akanyamuneza biguha? Ego cyane. Ndafise intahe kandi ndafise akanyamuneza mu butumwa maze kurangura mu mugwi wa w'igore. Ego intahe ya mbere ndayirabisha ko nagabanye mu mugwi wa w'igore. Nukuvuga mu mugwi wa w'igore impamvu navuze nti ndawukunda cyane kubera ko ari byinshi nawungukiyemo, uretse ko nanawukiriyemo n'ingwara nyinshi zari zaranse gukira. Umugwi wa w'igore narahakiriye estoma yari yaranse gukira, mugabo narayikize mu bubasha bw'igisabisho cy'umugwi wa w'igore. Umugwi wa w'igore ndahagabanira akanyamuneza, kandi ndagabana akanyamuneza iyo ngiye muri bonne action, no kuvuga mu bikorwa by'urukundo mu bandi bavukanye biciye mu mugwi wa w'igore, ndumva bimpa akanyamuneza cyane. Kandi n'abandi bavukanye batari mu mugwi wa w'igore baramaze kumva ivyamwa by'akanovera ko muri w'igore, ahubwo nabo gushika uyu munsi hari benshi basigaye bifuza kuba muri uwo mugwi wa w'igore, nubwo bitarakunda umukamazo bibashoboza kugira bari muri uwo mugwi wa w'igore. Murakoze cyane. Festus, hari ntahe ufise y'ivyo umaze kubona Imana irangura mu butumwa mukora? Ego intahe ni nyinshi ntawo zivunga zimari. Nk'intahe ya mbere nje no shinga nuko biciye mu mugwi wa w'igore abo bantu twegera bararonka ubuzima, muga kandi nibihera muri abo bantu twegera natwebwe nyene turaronka ubuzima kandi tukagira n'iteka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ati ngo uwunkurikira data azogirana azomutera iteka, uwunkorera data azomutera iteka. Camumva yuko iyo turi muri ubwo butumwa turagira iteka. Je témoignage notanga ya mbere yampimbaye gusumba
nuko ubwa mbere na mbere je ntaraja muri wigori sinatinya cyane kwigira abagwayi natinya kwigira abababaye n'umuntu yaba ari wo muri famille yanje kugira ngo ndamwegesha abari kibazo mugabo biciye ku muri wigori ahubwo nasanze yuko umworo wese uwabaye wese ahubwo ari mwene wa mwene nubati ari musanza ari byose muri je ari umuryango nenda gutsigenda kivuga ari umuryango ngiriza kumwegera kandi uko kumwegera byatumye akanyamuneza je shavura gake no kuri no gutera ikofe ntacyo byo gutwera shavura gake kandi ibyo bintu byaramfashije uvuze no ntera ikofe nibuka ikintu itemanyaje yiwanje yaba kandi arikesha wigori hariho ahantu naho ramba mu gihe cy'amagume harabaye ikintu mu gihe cy'amagume harabaye ikintu cy'intambara rero batanga kurondera imisore aho naba rero umunsi umwe umwana muhira aragwara mutoyi wanje agwaye hari mu saa 5 z'ijoro bantuma kugenda kurondera umuti cyandagira saa 5 z'ijoro naho pharmacy nategereza kugenda nk'urugendo rw'iminota 30 yose ndiko ndarondera pharmacy ndagenda saa 5 z'ijoro mu cyumba ndiko ndamanuka kwikaburimbi gende iyo ndondera iyo miti uwo muti ndagira chance sanga iyo pharmacy ruguru ndagura wa muti kumanuka ko nihutira umugwayi nari nihuta kurondera umuti aho vya byoroshe mbwa kuduga nawe very minui ubwo rero ni gi haha nishobora kubona n'igiti gihungabanye gace yibaza ati ndi gishetani cyangwa ni gisuma cyane umugizi wa nabi kuba kufise ubwo rero ndiko ndaduga ntahamuhira cyangwa kumva ijambo muri jewe ati umukama ni umwungeri wanje ntacyo nzokena amen cyangwa kuririmba iyo ndirimbo umukama ni umwungeri wanje bina bwabwoba burahera hari ahantu rero iruhande y'umuhira hari agakorosi ndiko ndaririmba iyo ndirimbo maze gukata gatoya cyasanga babantu baje kurondera umusore umwe umuwanyi bazaba bumva je ndiko ndirimba kugira cyo baramfata bosha mugabo cyangwa cyandegeye ubwo nyine tunore ngahuririmba wewe ngo nguririmba kuri mu gihugu cyaso ibintu meze nkuko ndahora mpoze ubwo nyine ikofi mbadaraririye ikofi ndaririye nabutika kanyamuneza tugabane muri bigora byarashoye kumpereza kuva yuko iryo kofi ndiye bintera akanyamuneza mbese numva ndamubwiye ati urakoze kandi urakoze ivuye nubwo ati mu mutima atari yagahimana ati reka ndabwira urakoze ngo kubera ntanyengere rigira kabiri ucari nagirene ndumva yuko ndamubwiye ati urakoze ko numva yuko byavukoze byose ariko tukutamenya mugenzi wiwe bari kumwe cyambwiye ati none wewe ngaho urashaka kwituna gacyabwo urakoze wone ko ari umusazi umureka agende agenda rero mu gitondo mbyutse kumba abantu bose ababanyi banje bose bari ku madisha babona ibyabaye mu gitondo bose baza bandamutangura urakoze basi bakari mugabo aho nagiye kubona rero inyishu ya byose après x temps haci iminsi mikeya wa muntu nabwiye ryajambo sinari namumenye ko hari mwijoro nta n'amatara yaka ngo ndamubone no maso ngo ndamumetire ati wampose rya kofi y'umuruturutu nkeka ni naka sinigeze ndamumenye mugabo haciye iminsi nagiye mbona umuntu aza kundamutsa muhira kandi uyo muntu yaje kundamutsa muhira twadusanze tuzi naye ntamubona gusa yambuye hamaraza ntibaze ko aje kuntira inkuru bisanzwe turamukanya muhira inkuru mu nyuma ntango ko ratanga byo gufukama ati nawe gufukama nibiki tubuje nanje gusaba ikigongo buje ngo ryajambo wambarira ryajambo nakubwira nari kubwiye ryari tubuje ngo wa muntu yakubwira bya bindi nibi guyakutse kofi uyari jewe ryajambo wambarira unije ryatumye riziriringanya mu mutima wanje rituma no cyabo gufi ntaza gusaba ikigongo nati ndabwira ati jewe ikigongo nakigwa kujya munsi n'ukuri wumva amahoro kandi uwo muntu kuva uwo munsi nyene tuhanye ico kigongo icese kugira namubwira ikigongo imyaka yaciye ahinduka yari n'umukristo n'umupagani aca mu mukristo acarabatizwa mbere ubu n'umukristo gushika kuno munsi ubu ni n'umupapa afise n'abana cyo yumva yuko muri wigori ako kanyamuneza karangiyemo kandi kataca karama n'ivyama nk'ubwo bukristo bwo muntu ndabukesha akanyamuneza katuma shoro kwihangana n'ibintu bikomeye muri wigori urakoze cyane muvukanyi Festus reka tubakengurukire bimwe bivuye ku mutima turabashimiye kuri kino kiganiro
muhaye Active Vibes TV kugira ngo murate urwo rukundo rw'Imana, murate akanyamuneza kari muri mwebwe, murate ubwo butumwa bubashika ku mutima kandi mukorana ukwitanga kwinshi. Reka rero dukengurukire n'abari ko baradukurikirana kuri Active Vibes TV, dusubire tubatumirire ku sonda kuri sabone, bongere ba partage zino nyigisho canke ibiganiro tubahereza, bazihereze abandi bantu. Ikiganiro igice gikurikira ca kino kiganiro tuzaba turiko tubaganirira kuri igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza kiriko kirategurwa muri uyu mugwi wa Wigore, na hazoba ari ubuvuba nyene kumbure bazobidushikirako, ariko reka tubakengurukire tubipfuriza no kuguma mukurikirana ibiganiro vyacu. Murakoze.